Reka duhe ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana radio Nderagakura amakuru tubashikiriza muri ijoro ryo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2022 ntwarante mwaka 2023 akabagize n'iyo nkuru zikurikira amakuru w'igihugu Vice Ndayishimiye kuri wa gatatu yakoranije ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi abarongoye uburimyi ubworozi n'ibidukikije bose hamwe n'ababura amatari b'intara z'igihugu kugira ngo barabire hamwe ivyo tuma uburimyi butera imbere ibyaganiriwe muri iyo nama n'ibindi mukuru w'igihugu yaranguye tuzakubishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni. Amafaranga y'Abanyamerika angana n'imiliyoni 100 niyo yategekanijwe n'umugambi Sorenyakiriza ukazoyacisha mu kigega FESEC kugira ngo hagwize umuyaga nkuba uva ku micwara y'izuba hamwe n'amashiga ya kijambere mu gihugu hagati. Ujejwe ibikorwa muri FESEC agasaba ajejwe intwaro kumenyesha mu gihugu hagati uwo mugambi. Bamwe mu bitura mu w'igihugu wigenga ujije agateka kazi na CNDH baridogira butungane ko butabatunganiriza neza. Babivugiye mu nyigisho nkarisha bwenge z'imisi 2 uwo mu CNDH watunganije ku bakuru w'amasentare y'intango kuri uyu wa gatatu mu ntara ya Kayanza kugira bakore neza kuruta bubahiriza agateka kazi na muntu. Izabize nkuru zigize amakuru yacu mu kanya n'inkuru mu buryo buramvuye. Tase kubaha ikaze kuri mikro muri kumwe na Gabriel Bigenda bina muhinga bw'ijima hariho mugenzanje Philomene niragiye twedeje kubabwira mu nkuru umukuru w'igihugu Vice Ndayishimiye kuri wa gatatu yakoranije ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi abarongoye uburimyi ubworozi n'ibidukikije bose hamwe n'ababura amatari b'intara z'igihugu cacu kugira ngo barabire hamwe ivyo tuma uburimyi butera imbere. Umukuru w'igihugu yanagendeye n'ikigo cahitwa Kigarika hazorangurirwa umugambi wo kugwiza imbuto hanagwirizwe inkwavu byose tubibishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni. Muri yo nama y'icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagarutse ku bintu bitanu bikuru vyerekana yuko igihugu cy'u Burundi gifise umutahe ukwiye kugira ngo gitere imbere ku muvuduko udasanzwe cane bifatiye ku terambere ry'uburimyi. Ivyo bintu bitanu rero tinibihe icambere yisunze ijambo ry'Imana yavuze ko umutahe wa mbere igihugu cy'u Burundi gifise ni kugira Imana ushobora vyose iri hejuru kuko murabizi yuko Burundi bwafise Imana imbere. Tukaba tuzi yuko Imana niyo itanga izuba, itanga imvura, eka niyo ituma n'ibiterwa bimera. Igira kabiri umutahe Uburundi bufise ukomeye nisi aho tubona neza yuko isi y'Uburundi nisi imera ahatamera ni kubuye gusa ariko umuntu atembeye mu gihugu cy'u Burundi hose arabona yuko ari igihugu gitotahaye iyo umuntu arimye ibiterwa biramera. Umutahe ugira gatatu n'amazi. Igihugu cy'u Burundi naco nyene carahezagiwe cane aho tubona yuko gifise inzuzi nyinshi, gifise amazi menshi, gifise imvura aho tuzi yuko mu Burundi dufise amezi 9 aho imvura igwa bisigura yuko wari umutahe ukomeye. Ikindi kigira kane ni imbuto aho tuzi yuko mu Burundi sazo dufise ibigo bigwiza imbuto eka n'umugambi wa leta ukurikirana uko imbuto zoboneka kandi zikagwira. Ca gatanu naco kabari ifumbire aho nyicoro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaboneye nako kajyo kugira ngo bahimirize kugira ngo dushire imbere cane ifumbire kama. Inyuma rero y'ibyago kuganira guhanahana ivyiyumviro kugira ngo igihugu cy'u Burundi gishike kwihangiro cihaye duhagaze kuri ca civugo yuko umunwa wose uronka ico ufungura mu fuko ukaranga amafaranga. Habonetse intumbero shasha nyinshi baratanga yuko toba intango shasha umurindi mushasha kugira ngo uduhaze twose twashoboye kuyagwa tuhave vyihuta. Rero mu vyo biyemeje hariho kugwiza ubuhinga bwo kuvomera cane mu cive no kwita les techniques d'irrigation. Hafashe ingendo shasha n'ingingo zikomakomeye aho twovuga kuba hafi abarimyi umurimyi wese kungo kubaba hafi kugira ngo bashobore gukurikirana indimo zabo gushira imbere cane ifumbire kama. Habaye no guhimiriza indongozi zose zo kugarukana no gushimikira cyane ku mutima wo gukunda igihugu kugira ngo ntihagire abagerageza guca mu ryahumye leta canke bene igihugu no kubahimiriza cane yuko umurundi wese ategerezwa kugira umugambi w'uburimyi cyane abakozi ba leta aho bahamagariwe
yuko umwe wese afise umugambi arangura w'uburimyi n'ubworozi. Bashimanye kandi no kuri wa mugambi wo korora inkwavu mu miryango hose be n'izindi ngingo zafashwe kugira ngo umwimbu ushobore kuboneka wiyongereye no kwitegura neza kugira ngo ababijejwe bose cyane ubwo bushingiranganje bubiri bugiye hamwe bugira ibishoboka byose kugira ngo bitegurire neza indimo zo mu gatasi ntagire akanenge na kamwe kaze kibonekeze canke umwene gihugu yobona ko muri indimo ziwe zitatanze umwimbu ubereye. Inyuma yaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yagendeye ikibanza kiri ku mutumba Kigarika kingana amahektari arenga 90 aho leta y'u Burundi yifuza kuzoharangurira umugambi w'indimo zo kugwiza imbuto ico twokwita mu Gifaransa centre semencier. Izo ndimo kaba zizotunganywa kijambere aho zizovomerwa n'amazi aza ava mu misozi zikazoca zitunganywa neza ku buryo abene gihugu amakoperative aribo baza kuharimira ariko bitunganijwe neza na leta. Mico kibanza nyene hategekanijwe kandi ko hazobera kugwiza inkwavu ico twokwita centre de reproduction de lapin kugira ngo bazoce baza baranazihanahana mu karere kubene gihugu bifuza kwitaba kakamo nyene icubahiro yatanga yuko umuryango wose wokorora n'imiliyoni inkwavu zitanu. Inama shikiranje akoranye mu ndwi heze yarize yongera iremeza urwandiko gwerekeye ibiti ishiramwe BTP risaba ku izina rya Regideso na ABR. Umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye amenyesha ko ibiti bikwije ibisabwa ubu bigoye kuboneka ko ari byiza rero kwijukira gukoresha ivyuma. Ishiramwe BTB ryarasavye ibiti 7,000 ku izina rya Regideso na ABR, ariko ikigo OPB gisanga mu mashamba gifise ntico shobora gukwiza ivyo biti. Twomenyesha ko ishiramwe BTP ribanza guhingura ivyo biti bitwara umuyaga nkuba imbere yo kubigurisha kuri ayo mashira hamwe. Igiti kimwe gitwara umuyaga nkuba kigugwa amahera arenga gato 40,789 n'ibice 64 mu gihe Regideso canke ABR ikigura igiti gihinguwe gitwara umuyaga nkuba muke 238 canke 268 bivanye n'umuyaga nkuba gitwara. Hihwejwe uko ibitara vya leta vyifasha ubu ibiti bikwije ibisabwa biragoye kuboneka, arico gituma urwandiko rusaba ko hokoreshwa ubundi buryo nk'ivyuma canke kubaka canke ibiti bikarondegwa mu bitara by'abantu. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino urwo rwandiko yashikirije ibi bikurikira: hari itandukaniro rinini cyane hagati y'amahera igiti kigugwa muri OBP nayo kigurishwa ko muri Regideso na ABR. OBP yo kwivuganira yo nyene na Regideso na ABR atawurinze kuja hagati. Kubijanye no kubaka iminara ifasha mu gutwara umuyaga nkuba, ayo mashirahamwe yo rahura ubwo buhinga mu bihugu vyo ngaha mu karere bikoresha ubwo buryo. Umugwi w'igihugu wigengwa ujirate akazina muntu CNDH watunganije inyigisho nkarisha bwenge z'imisi 2 kuva kuri wa gatatu mu ntara ya Kayanza ku bakuru b'amasentare y'intango kugira bakore neza kuruta bubahiriza n'agateka kazina muntu. 6 vinyini muri abarongoye uwo mugwi hamenyesha ko bamwe mu bene gihugu bitura uwo mugwi bidogera butungane ko buteba kwatunganiriza. Akizera ko inyuma y'izo nyigisho hazoba impinduka muri ico gisata. N'inkuru ya David Irakoze. Mwijambo ry'ikaze umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujeje wagateka kazina muntu 6 binini muraba yavuze ko zimwe mu ngorane zerekeye ubutungane abitura uwo mugwi babashikiriza ko harimwo ukwakirwa nabi iyo bituye ubutungane, amadosiye azimira, gushira mu ngira imanza zaciwe n'ibindi. Akabona ko ivyari byo bizingamika ubutungane, agaca avuga ko mu ntumbero yo gukarihiriza ubumenyi abo mu masentare y'intango ngo bo begereye abene gihugu gutyo ngo bakore neza ivyo bajeje. Nimwe muvyibuka neza mu myaka iheze twe twagize inyigisho nk'izi tuzigirana n'abajejwe abashingwa manza hamwe n'abajejwe amasentare makuru. Tugaca dusanga rero ko abo bari mu masentare makuru bakira imanza ziba zavuye mu masentare y'intango. Tugaca tuvuga tuti kugira ibintu bigende neza nayo masentare y'intango twogenda kugira ngo bashobore kwitwararika ivyo bibazo bitandukanye tuba twabonye kugira ngo imanza zimwe zimwe zizoshobore gutora umuti bakiri muri izo sentare z'intango. Kandi twibutse ko ibi
twitegura kuko tuba twamaze kumva abantu batwitura bakavuga ko imanza zabo zadindiye, bakavuga ko imanza zabo zabayemwo ibiturire, bakavuga ko imanza baciwe zitashitswe mu ngiro. Ivyo rero bigaca bituma duteza guhamagara abo vyega kugira bobo batwara ayo masentare y'intango bashobore kuza barasuzuma neza ko ivyo bintu bijanye n'agatekazina muntu gahungabana muri ubwo buryo byoshobora kugabanuka. Sigte Binini Muraba akizera ko inyuma y'izo nyigisho hazoba impinduka ko abacamanza batakora neza bazokwikubita agashi gutyo umwene gihugu nawe atunganirizwe ko bikwiye. Twizeze yuko haba impinduka umwene gihugu ahari hose akumva ko atunze atunganiwe, akumva ko yizera ubutungane, hanyuma twiteze nuko n'aba bantu nyine basanzwe bakora mu butungane bikubita agashi bakavuga bati iki twahora dukora twatahuye ko atari ico, gutyo intambwe itere ije imbere mu vy'agatekazina muntu mu Burundi. Umunganizi w'umushikiranganje w'ubutungane Virginie Havugiyaremye yuguruye ivyo bikorwa akaba yasabye abacamanza gufata nk'amizo nyigisho acanashimira umugwi SNDH wazitunganije. Mukamenya ko izo nyigisho zatunganijwe no mu ntara ya Gitega, Makamba na Bubanza zikaba zizomara imisi 2. David Rahuza tukaba tugiye kuri inkuru baduteguri nayo umugwi w'igihugu wo kuvugana ukuri no kurekurana Stevere uriko ratunganya inama mu ntara zitandukanye zoshika no mu kugwego rw'amakomine kugira ngo werekane ibyarangowe kuva mwaka w'2018 gushika mwaka w'2022. Kuri uyu wa kabiri inama nkiyo ikaba yabereye mu ntara ya Gitega. Urongoye wo mu Pierre Claver Ndayicariye amenyesha ko mu makenga bagiye barashikirizwa harimwo yuko bimwe ku vyakahise ku Burundi vyigishijwe atari vyo, arico gituma bikenewe ko abarundi bamenyeshwa ukuri ku vyako kahise. Iyi nama ibereye Igitega ni inama yasabwe n'ababuramatari mu nama duherukamwo Ingozi turi kumwe n'abaserukira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Iyo nama rirongowe n'umushikiranganje wenyene. Hari abapolisi b'abategetsi benshi n'abakozi ba leta batandukanye bari muri ubwo bushikiranganje. Batubwiye bati ivyo mutweretse hano Ingozi birahambaye, na twebwe ndongozi ku rwego rwo hejuru ntavyo twari tuzi. Bati dufashe abakozi ba leta bo mu ntara nabo babibone nabo babimenye. Ako kamo barakaduteye baca basanga uno mwaka w'2023 twari twarateguye kumenyesha ivyo tumaze gushikako. Uyu munsi rero turi Igitega niyo ntara ya mbere itwakiriye, wabonye ko hari abakozi ba leta kuko benshi ivyo tuvuga, ivyo dutohoza, ivyo tumaze gushikako ku myaka yazingamitse igihugu ntavyo bazi. Uyu munsi rero turi Gitega mu nama nkiyi. Inama izokurikira kuwa 4 izi nama zizoja no mu makomine kugira abarundi n'abarundikazi babone ivyabaye, tugwanira amahoro tuzi vyazingamitse igihugu, hanyuma tuve muri ya mvugo ivuga ko ababishe bariya bishe, dushaka abarundi bave mu muzimiza baronka umuco kubwicanyi bwabaye mu gihugu nibwitirigwe utabukoze. Niyo ntumbero nkuru y'iyi nama ya mbere dutanguriye mu ntara ya Gitega. Muri iyi nama hari amakenga 3 asohoka cane. Amakenga ya mbere batubwiye bati bwa bundi byo twize byerekeye akahise ku Burundi byinshi sivyo, nta bitabo twasomye canke batwigishijemwo byatubwiye ukuri, na kare byinshi ibyo bitabo byanditswe n'abanyamahanga, ibitanditswe n'abanyamahanga n'abarundi bavyanditse ukutariko. Amakenga ya kabiri batubwiye bati mumanuke musigurire abarundi gushika ku mitumba, kuko abo barundi bo ku mitumba mu makomine harimwo ababuze, hari n'ababwirwa akahise ukutariko. Ayo makenga rero yakubabwira tuti turavyemeye tuzobikora, naho bisaba uburyo bwinshi, tuzotakamba tubwire inzego z'igihugu zidufashe tumenyeshe abarundi gushika mu makomine mu mitumba ivyo tumaze gutohoza. Amakenga ya gatatu kubera ni menshi basiguye, hari amakenga yerekeye abanyazwe amazu, udufaranga, bati mbega nk'umuntu azi inzu yiwahiri hakaba haciye imyaka 50, 40, 30 atarashobora kuyisubizwa, mubona inyishu izobiyihe? Mwamenya ko kuri wa gatatu mu Gusevere watunganije inama nkiyo nyene mu ntara Cankuzo. Pierre Claver Ndayicariye yarongoye uwo mugwi akaba yamenyesheje ko bubeshi n'uburyarya atamahoro bizana mu gihugu, akaba yasavye indongozi kwigisha no kurangwa n'amahoro n'urukundo. Iyi nkuru tukaba tuyikesha mugenzi wacu Gordien Gato.
Imana yavuze ngo wavuye mu ivu uzosubira mu ivu, namwe mwavuye mu bene gihugu muzosubira mu bene gihugu. Nico gituma mpanura indongozi vyiza mwogira ingazi muzomanukirako, kandi iyo ngazi utayishinze uno munsi uzokora kuhuruduka, uzoja kugwara kwaje. Rero ikintu nohanura indongozi, ubwa mbere nimubanze mumenye ko murabase, nagira ndabwire ko ijwi rya bene gihugu ni ijwi ry'Imana. Nta hantu abantu baja hamwe bariko bararira ngo Imana ireke kumva, nk'uko bariko barahezagira Imana ihezagira. Ubushikiranganji bw'amazi amasoko ntanganguvu butare n'agataka bwatunganije kuri wa gatatu igice ca gatatu c'umugambi Soleil Nyakiriza ikigega FESEC cyo kugwiza umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba no kugwiza amashiga ya kijambere mu gihugu hagati nkuko bivugwa n'ubujejwe ibikorwa muri uyo mugambi FESEC Vincent Bahe ngo umugambi uzotwara miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika ukazofasha mu kuronsa umuyaga nkuba mu kuronsa umuyaga nkuba abikorera twabo no kuronsa bene igihugu bo mu mitumba amashiga ya kijambere agasaba abajeje intwaro kumenyesha mu gihugu hagati uwo mugambi. Umugambi FESEC no mugambi uzobuhagaze cyane mu gushigikira amashirahamwe mato amashirahamwe gitangura ekana yamaze kuronka umuvuduko uboneka. Ivyo rero bihagaze hanini kuzotanga uburyo mafaranga bita subvention mu gifaransa azofasha ayo mashirahamwe kuja kurangura ibikoresho hanze. Ivyo bikoresho bivuye ku byango wizuba hanyuma akagaruka kabidandaza muri bene gihugu. Ayo mashirahamwe ayo makoperative ayo masosiyete ari ngombwa ko azodandaza ivyo bikoresho mu gihugu hagati kugira ngo umwene gihugu ari epfo mu mwonga canke mu mitumba aho regize desocha canke abere toshika ashobore kuronka ashobore kumurika abana bashobore kwiga hariho umuco ashobore gutegura twafungura hariho umuco ashobore no kuva mu cumba aja mu kindi hariho umuco. Iyo niyo hagiro nyamukuru kigice ca gatatu harimo FESEC kisanzwe kizokora. Rero bizoba bigabuye mu magisha atatu, hariho igice ya mbere izoba ijejwe ayo mashirahamwe agitangura ko canke yifuza kubikora, akaba kandi igice ca kabiri kizoba kijejwe amashirahamwe canke amakoperative yamaze gutangura kene kugira umuvuduko gusumba. Hanyuma kandi n'ikindi gice ca gatatu c'abasanzwe bafite umuvuduko abo nabo twazobapimira kubyo bazoba bakoze. Kubera ko rero amafaranga mva makungu atwita amadovize sabwa ruko rero twigengesera mu gucagura neza ayo mashirahamwe azokora ivyo bikorwa muri ico kiringo uwo mugambi FESEC kuzomara. Ikindi naco nuko twifuza ko abazo barahujwe ubwo buryo batogarukira ngaho nyene ku kiringo ca projet, ko n'inyuma ya projet abo bantu bazobandanya kuri umugambi kugira ngo birambe. Mu kubandanya rero hari ubwa mbere mwebwe bamwesha makuru muzofasha gukwiragiza ibyiza by'umuyaga nkuba wizuba, gukwiragiza ibyiza byo kudaciye naho bamwe basanzwe babizi, amakandi no kumvisha abo bazoronka amafaranga ayo masosiyete amakoperative izo entreprise yuko tazoherana n'umugambi wa Nyakiriza. Ishirama gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo risaba leta gukura amatagisi ku biribwa vyankenerwa. Yemenyeshwa n'uburongo iryo shirahamwe Faustin Ndikumana mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri wa gatatu akaba yabishikirije mu gihe ibifungurwa biguma biduga ibiciro ku masoko. Faustin Ndikumana akavuga ko hakwiye no kuba umwirimburo w'ingene uburimyi bugenda. Nk'ibiharage ariko se gikona byarashitse kugira ibiciro bya 128 kwijana. Mukaba muzi akamaro k'ibiharage mu gihugu mu kugaburira abantu ni ibintu biteye ubwoba. Bituma twosaba ko ritovirengaza kuko ari ikibazo. Maze bakuye umwaka waheruka w'2022 wawuhari uburimyi kwa turi mu ngwane ngizi ari ikibazo. Nta kwicara nta kwijajara ibintu biriko biragenda. Ingaruka d'abord zizazigaragaza inzara ishobora kubirikirinjira mu miryango, batagishobora gusuma, abana bashobora guheba amashuri, ama interna mo bavuga ngo amajana 9 ngo nafaranga amajana 9 ku munyeshuri, ukabona ibiciro bigize abo baderetera ama interna doshobora kugaburira abanyeshuri. Ikindi ibituga by'ibice koriza nico bita crise économique bita doti pensia iza gute. Yo crise ibiciro by'ibiribwa biraduga cyane, biduze abifise bashobora kugura ibyo bifungwa gusa, abatifise ntibabishobora. Nukuvuga yuko ibindi bidandazwa abantu baba bagishoboye kubigura. Urumva we ntuzoza kugura impuzu, ibirato, ntuzoza kuraba ibinabiri, ntuzoza wahora wimwesha, ntuzoza kwimwesha utariye, uca usanga ibindi byose domande gabantu. Ntuzoza kwimwesha utariye, uzoza kugura ikirato, abadanaza ibirato baca barindira bagurira bakazonga. Ubutunzi buca busubira inyuma muri rusange. Statistique agricole ikintu gifasha muri leta nukuvuga yuko ubuze umwembe ubungana mu gihugu.
umwimbu ukenewe mu gihugu bigere byo kumaza iminsi ubwira abantu ngo umwimbu warabaye igitangaza ugasanga sivyo byaragaragaye ufise statistique y'umwimbu uzoboneka mu gihugu ukafata ingingo ndavasi ukasaba abinjiza imbere bakavyinjiza ukabikura kwa amataxi. Ibishe bishika 98% vy'imanza zakiriwe n'abahuza bo ku mitumba yose igize zone Muramvya ni mu ntara ya Muramvya zaratunganijwe neza ku mitumba bene gihugu barashima ibice 2% navyo nabipfuje kungururiza muri sentare y'intango izindi nazo zikaba zikiri mu matohoza byo ni bimwe mu bimaze kurangurwa n'urwego rw'abahuza bo ku mitumba kuva batowe muri ayo mabanga. Iyo abahuza babishikirije mu nama umushinga amateka Jean Claude Nimubona yabagirishije kuri uyu wa kabiri aho yaboneyeho kubibutsa amategeko abagenga kugira ngo bakore neza n'abajeje intwaro ku mitumba inkuru ya Elia Irumva. Inyuma ya zone Shombo na rya Rusera umushinga amateka yatowe mu ntara ya Muramvya Jean Claude Nimubona yaragendeye zone Muramvya kugira abingene abatoye ku mitumba bariko barakora n'ingene bakorana n'abajejwe intwaro kugira batunganirize abene gihugu. Abo bahuza bo ku mitumba yose igize zone ya Muramvya bamenyeje ko ibice birenga 95% vy'imanza bakiriye baziciye neza n'abene gihugu barashima kiretse ibice bidashika 3% by'abashimye kungururiza muri sentare y'intango. Twebwe ku manza zacitse ziba ntabanduka ku mutumba twe turafise 55 twakiriye kandi zirahera tamwidogo hama muzungurujwe dufise imanza zitandatu gusa rumwe muri izo manza zitandatu rumwe rwagiye bivanye n'umuntu yitwaye nabi wo mu ntwaro. Umutumba burambana twe tumaze kwakira imanza zishika 70 tukaba tumaze gutunganiriza abyatwituye bashika 67 zitatu nizo bunguruje zimaze kuja muri sentare y'intango. Urakoze kumpa ijambo zira ryanje nitwa Niyongere Boniface aba ntwaro rwego bahuza umutumba wa Murambi. Jemaze kwakira imanza 61 kandi zimaze gushika muri sentare imanza zitatu gusa. Kutumba wa Masango tumaze guca imanza 38 zose bene gihugu bazishimiye ku mutumba wa Masango. Nitwa Uwineza Noise Olivier sanzwe ntwaro rwego rw'abahuza ngaha ku mutumba Muramvya. Imanza tumaze guca ni imanza 124 izungurujwe n'izirenga zitatu izindi zose vyagenze neza kandi abanyagihugu barashima. Umushinga amateka Jean Claude Nimubona yarabakengurukiye kuvyo bamaze kurangura ariko kugira barushirize gukora neza yarabibukije amategeko agenga urwego rw'abahuza n'abajejwe intwaro kugira ntiyagire uwinjira mu kazi kuwundi. Mutumba dufise inzego zibiri zatowe hari ubwo mu ntwaro namwe bw'abahuza hari aho rero tuza twumva abakuru b'imitumba bamwe bakavuga bati urugwego rwaje kudutwara akazi. Aha rero niho naje gutatura kugira tubanze tumenye mu wese cyajejwe. Batanu batowe ku mutumba ni ijisho ry'umukuru w'igihugu abagwanye ku mutumba niwe wa mbere hashika gutabara ibintu byose bijanye no guhagararira amagara y'abantu amashure ariko mutumba injyane zihuta zishobora gutabagwa n'umukuru w'umutumba. Ariko aba 15 itegeko rirabashiraho ubwo rwego baragwitura abarukeneye ko rubutunganiriza. Bahuza bo ku mitumba hari ingendo rero mugomba gufata zitandukanye n'abajya batanu batowe. Manda yabo ni imyaka 5 ariko mwebwe manda zanyu ntizihera ihera iyo upfuye canke bakoze amakosa ukahava. Naye ku kibazo cibonekeje no mu yandi mazone cuko abahuza boronka aho bakorera umushinga amateka Jean Claude Nimubona avuga ko mu kurindira ko leta igira icikoze imvukira z'intara ziyemeje guterera mu kubaka aho abahuza bakorera. Nuko atamabiro muraronka ariko twibaza mu minsi iri imbere imvukira nk'uko twaraye tubisezeranye tugiye kuja ku muriyindi kugira tububakire aho mukorera ku mitumba. Imvura iguye muca mwiruka ivyo mufise bikanyagirwa ugasanga n'uwo munsi urubanza rugiye rudahetse n'ivyegeranyo bigiye bidafashwe. Mwamenya ko ico gikorwa yakibandanirije kuri uyu wa gatatu muri zone Bugarama muri komine n'intara ya Muramvya. Imuramvya eri Irumva Radio Nderagakuru. Muzoza amakuru yacu abakenyezi bahurikiye mu kigo giriteka muri zone Ruyaga komine Kanyoshi na ya Bujumbura barashima ko biga imyuga itandukanye nk'iy'uburimyi n'ubworozi gushona hamwe no kugendesha imodoka. Kuri wa gatatu abo barongo ico kigo ku rwego rw'igihugu bakaba bagendeye abakenyezi kugira ngo barabe uko bariko bararangura imigambi. Urongo ico kigo Gacoreke
Hijane amenyesha ko icyo kigo gifasha abakenyezi bahuye n'ibibazo bitandukanye kugira biteze imbere. Abakenyezi bagasaba ko bofashwa mu kuronswa imusha zo kugendesha imodoka n'ibibanza bakoreramwo. Amahurwe twiteguye kwashikiza akaba arahagaruke tugakingurukira mu gihe mwese mwariko mutegayo mutibagina mugenzanye Filomene niragira imwe w'ibyuma timaje bashikira neza. Gabriel Biginda nariko ndabashikiza ntabifuza ko munani bwa mugira ijoro ryiza tuzosubireje mu gatondo isaha 12:25 na gahwane.